ati none ntubona ko muhimbaza umunsi wa mbere Imana yaremyeho umuco yaremye umuco ikavuga ngo umuco nubeho nabwiye nti je kubera ndasenga ko nsenga Imana rero nibindi hora ibimbarira ndagiye kuyisenga nibimbwira ko ari ivy'ukuri nzobikorerako kuko Imana iravuga niyo bitaciravuga naho wakoze ntavyo nzakora Imana je ndasenga Imana mugabo agiye nsigarana kwibaza nca ndabwira umukobwa wanje twari kumwe nase ntihewe ibi bintu binteye amakenga abandi bahora baza bampanuza ariko Egide yaje ampanura ariko nta n'umwaka yari bwamarega muri rishengero yego hari haheze ngira nk'amezi 3 4 5 arubahutse abari waza kumbwira ati ibi bintu sivyo aratanguye kuvuga ngo ariko rero naho uvuye kuvuga ubutumwa ari gasita umunsi siwo munsi muhimbaza siwo ruhuka isabato aba rero baca baraseruka no bari imbere yiwe ngo ariko urashitse n'ukuri ngo ivyo bintu nivyo uriko urabwira mama wa Micheline nanje kiri muri jeho gica kirishima cyane nca nubaho kwa Gaston ariko Gaston uramvogereye n'ukuri kumvogera kugera iyo hose ya Gaston ntituzobiraba ku bwanyuma ingene uzoduga mu ijuru nanje ngasigara ati jewe ndabikubwiye n'ukuri ruhuka isabato ntigasito ndagusavye umpa amahoro aho n'ukuri uribaza ko jewe ntari mu nzira gagasi ubwo rero urumva ko naramuvona nca ndishima ndamwego ariko naramusavye imbabazi igihe nari naje igihe yari maze kurema ngo natwe tujye turukamo sabato uri cyangwa kidukura misi y'abavandimwe muri Kristo Yesu twongeye kugira kuri umucyo w'isabato twongeye kugira ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo umunezero ukomeye kuri twebwe kongera kubona turi bazima duhumeka umwuka w'abazima duhawe amahirwe yo kongera kuganira iby'Imana aho Imana yagiye ikura abantu bayo kugeza n'uyu munsi turi mu Burundi mu ntara ya Bururi muri komine Matana zone ya Gasibe ni mu itorero rya Musagara hano inyuma yacu naho turi gukorera amateraniro y'ivugabutumwa amaze ari kumara icyumweru yatangiye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 kandi azarangira ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 aha haruguru niho urusengero rubarizwa urusengero rw'itorero rya Musagara hano niho twaje gusura aho abantu b'Imana bakiriye umucyo w'isabato mu buryo budasanzwe hari abakomeje kutuganirira kandi n'uyu munsi dufite abari butuganirire niyo mpamvu turi kumwe n'umubyeyi hano rero benshi bafite amatsiko yo kumva ijwi ryawe reka ubanze udusuhuze hanyuma utwibwire tubone gukomeza amen nitwa gusohotse mu gasinda gisobanura kuramutsa nitwa ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nitwa Niyonsaba Mediatrice ndi umumama w'abana 10 yego n'umushinga ntahe umwe yego hanyuma nduwo ku musozi n'igitanga zone ni Gasibe ishengero ni Musagara yego hanyuma rero jewe ntahe yanje turaza kubanza dusenge yego tugushimiye ko mutwakiriye kandi mwishimiye kuduha intahe amen mbere yuko rero twinjira mu gikorwa nyirizina turabasaba mubanze mu dusengere dusaba Imana kugira ngo tuyobore muri iki kiganiro amen murakoze cyane duce bugufi dusenge yego turagukengurukiye Mana data wa twese nyaguhora ku ngoma ukuntu udukunda kandi ukanatwitwararika nuhabwa icubahiro amen turagushimiye kandi nubwo watuzaniye bano bashitsi baza kudusura cyangwa kutugendera
kuri uno musozi wacu mana tukaba turi muri ibi biganiro byiza tumazemo iyi minsi ari nabyo turiko turabandanya tuganira reka rero dusabe abamarayika mvajuru kugira ngo baze hagati yacu barongore bino biganiro byacu izi ntahe tugiye gushinga data intaha bazoyumva izi bageze ahandi hantu nanje ubwanje ngiye kuyishinga data ishishikare kumfasha nyakubahwa uturongore twese utugirire neza uhezagire no mushitsi waturungikiye uhezagire abakozi bawe bari kuri uyu musozi mana ubarinde ubugwayi ubarinde impanuka ubarinde n'amagisida data wa twese uri mu ijuru bizokunde bazosubire mu miryango bakomeye bafise ibyishimo zobukoze urakoze rero turongora hagati yacu tuvugishe kandi utugirire neza abazokumviye intahi bakuze ni mu izina rya Kristo Yesu umugorotsi dusenzemo twizeye amen. Rero mediatrice izina ryanyu twaryumvise mbere uko Imana yabakoreye ibitangaza ikabamenyesha umucyo wayo w'isabato ndetse yewe biteza impagarara ku matorero mwari musanzwe musengeramo bitewe n'imirimo mwari mufisemo tukaba twishimiye ko mugiye kuduha ubwo buhamya ndifuza ko twahera mbere yuko mwinjira mu bukristo cyangwa se na mwarabuvukiyemo ese ubutumwa bw'isabato bwabasanze he mbere yuko bubageraho byari bimeze gute? Ego ubutumwa bw'isabato ahantu bwadusanze je nabaye umwigeme nkiri muto ngerageze gucagagura natanguriye kwakira Yesu umwami n'umukiza nkiri muri Gatolika ubwanje bibiri imbere hariya tuza gushikira ntavyo narinzi ariko njanja muri Gatolika mbo mwigeme yitonze nkiri muto baca bampa ibikorwa ndarongora abantu ndavuga ubutumwa ndarongora kuvuga ubutumwa hariya nkigisha n'abatamakazi nca ndongora imigwi y'ingendanye muhora muyumva hanyuma ntera nkura ngera mu bigero rero ngeze mu bigero ndahavura ibyo muri Gatolika ndabivamwo kandi mu kubivamwo sinagiye mu muco narose umugabo muri gwagwimo acarancikiza ancikije muri Gatolika kubera bavuga bati gucikira nta cyaha ikintu kibi nuko sambana twege twari tubifashe uko ko gusambana ivyo cyaha ariko gucikira atacanja ngenda amahoro ndasezera umuvyeyi wanje twari kumwe w'umumama papa siho yari aransezera amahoro ati genda amahoro muri rujya rugo ubwo gucikira bivuze gusanga umugabo nta mihango y'ubukwe nta mihango y'ubukwe yabaye yego nuko niko byagenze bakabivuga ko ari byiza muri iryo shengero bivuga ko ataco utagiye mu ishamba gusambana yego sinzi uko mukivuga baraza baragusigurira yego ndavyumva hanyuma rero ncamva aho hantu ndi mukanja kubaka urugo nubakana n'umwangirikane yahoze mu bikorwa mugabo akabivamo gasubira inyuma yari umuririmbyi muri angirikane ndashikayo nshitseyo rero ngira amatsiko numva mfise igishika cuko nanje nokora ibikorwa ndamusaba ko tweze umubano ko sinosubira mu byo twaciyemo biriya n'umugabo turagorana ariko ivyo ndavyihoreye nca ndamusaba ko twokweza umubano tukasubira mu ishengero ndumva ndibaza ngira uracumva ndavyumva neza nzara umwana wa mbere tutaraja mu ishengero ugira kabiri acaravyemera avuka ari umuhungu wa mbere yari umukobwa hari gihe cugwimo hari mu 1996 ncambyara umuhungu 97 acarankundira tuja mu ishengero tugiye mu ishengero nca ndinjira turagira imihango turambikana impete ncaba ndaja mu migwi yo mu ishengero abantu baca barankunda Imana ikirankunda ngira ikiganza ciza amen hanyuma rero nca ntangura rero ko bantumira mu bikorwa by'ishengero kandi sinari niza amashuri jewe reka nta mashuri niza ariko Imana irampa gusoma nyemerera gusoma kwandika sinzi kwandika neza ariko ndandika ibibaye by'umuntu atize cangira ikiganza ciza muri iryo shengero ryangirikane bampa ibikorwa ndongora nitwa umuvuga butumwa ndaba umujenama ndaba umunyamuhari
baca abantu bakankunda Imana impa ubwitonzi nka abantu bose nkabona ko ari beza n'uwumbwiye ikintu kibi nkacakira nkaciza nkamwihanganira umuntu anyituye nkamufasha mu byo nshoboye aho nari naramaze gushika mu ishengero muri urwo rugo hama rero undi munsi abanyeshuri bantumira ahantu bita mu Bisoro mu kugira ntambukire muri ibi bikorwa wumva navuyemo abantu bagakomereka cyane nja mu Bisoro haca haza abantu bavuye mu Rwanda nkuko kwanyu gwaje kurongora igikorane c'abanyeshuri c'ahantu mu Bisoro mu ntara ya Mwaro baca bampamagara kwicara twege mu mashengero Anglikane uri umurongozi wicara hari imbere mu bapastori bampamagara kwicara imbere baca barankamera bazanye ikintu barankamera abantu magusenga sengera ibikorwa ndabisengera mu mpwemu kuko nari mfise ingabire muri jewe gufata amasengesho buri yinga yo kwisonzesha buri yinga ryo gusenga nisonzesha Imana icitera inkuza rero muri urwo rwego nca ninjira uko abantu rero baca barahanahana iryo foto ico gihe sinibuka umwaka wariwo ndinjira yo muri ivyo bikorwa ndaba umuvuga butumwa ndarongora n'abandi bakantumira i Bujumbura bakantumira mu Rumonge ahantu ntari bwaje bantumiye ni Gitega ariko Bujumbura hajya ngiye bambonye narahindutse barababara cyane naragenda i Bujumbura hariya Kamenge hajya kuri Rohero ahantu mu Nyakabiga ahantu za Kimate za Rumonge za Mudende abo baca bahumva wowe ndibaza ntumva cyane ncanjaho rero ntera nkura abanyeshuri baranyizigira uko bagize igikorane ca groupe bakantumira kurara ndabasengera Imana impiyo ngabire rero ngasenga Imana bigakunda nkasengera nk'ikintu kikemera jewe mfise nk'imbanyi muri bicarico mfise ntwitse yazashimwe hageze ko umwana avuka kubwo nari mfise imigendanire na Yesu mugana nari nageze kugira ubugwayi bwa asima ndasenga Imana irabuhwamika irabukuraho rero ni mu gihe nja kuvyara narabwira Imana ntaha rero Mana jewe singomba kuja kunderuzo kandi singomba kuja ku abantu ko bamperekeza ari kigwi ngenda nigendera kuko turi kumwe nawe nce nshikuca umwana hamanze kugaruka ibise bitanguye kuza abamama barabizi namwe muhora mubona abamama bibaruka nsenze vyarahagarara nkagenda kwivurira amahoro ujya mu mama nisho gituma namugumijaha kugira ngo avyumva arabizi cyane mama Claudine nkagenda kwivurira amahoro nshitse nkibaruka umwana abantu bagatangara ubwo nyene naca mfukama ngishika ku katsi ngatega ibiganza Mana data wa twese ndashitse rero ngabira kuko warabinyemereye nkaca numva ijwi rimbwiye ngo injira umuganga akanyakirana igishika ngo naho uje kuvyara nivyo kuri utarishitagura ngo mbone bimwe abandi bagira ntijewe bijya sindabigira ninjiye baca bambwira bati umwana agira shishikara bakazumva umwana ararize ivyo Imana ibinkorera ibihetangabo bine Alleluya nuko rero ncambaho hantu nziko natsimbataye nyene abantu barankunda muri Anglikane kandi nawe ubona ibimenyetso ko Imana iri kumwe nawe ndabona ko Imana iri kumwe nanje aho nashika mu muhana nkahagize ubukwe runaka muri aba bose abaturanye bagaca bati mukozi w'Imana numva nkumva umengo Imana nyene tukarongora ivyo bikorwa barimo aho baroye twaba turi kumwe abapastori baje twaba turi kumwe ndishima cyane nziko nashitse nta kindi kintu kizonshingura muri ibikorwa muri Anglikane nuko rero hacagera ikindi gihe ivyo urumva nabatanguriye y'Imana ibike nagenda cako y'Imana yagiye irabigenza impanu ico gihe nari mfise n'ubumenyi mu mutwe hajya tugiye mu makoraniro naraje mu makoraniro y'abapastori yabigisha bajya batarimwo abona ari ndongoye nkaronka ibibazo mvuga nkaronka n'inyishu babajije ibibazo nkaronka inyishu vyakoroka muri jewe rero ncambaho hantu nzi ntinaratsimbataye abantu bakaza kumpanuza amajambo ndabahanuye n'ivy'ukuri bakaryoherwa umugore n'umugabo bashwanye umugore akansanga hondi canke umugabo muri aba babanye nyene ati ngwa hano
ngo dusengere ngo duhanure nkinjirayo nkasenga nkabahanura aho bakazoza kumbwira bati rya jambo wadusigarana n'ivy'ukuri Imana yararikoreyeko Yesu ashimwe ncamba aho hantu renzi ko nashitse nyene mu ishengero runaka ndi mu rugendo bikunze biriko bigenda neza ikindi gihe rero ujya harera Imana Egide acaraza nsanga ndi muhira ku gihe c'akagoroba ndi muri ivyo bikorwa ndabirembeje nari nsohotse mbere umunsi wa dimanche acaza ku mugoroba yizaniye iyi ndirimbi yego aca anyaka indirimbo gwanje azana na Bibiliya abishiruku ata muntu amona arenza kwigoti acara dodora hajya mu rupangu mwabonye iwanje yego acarabaza ati niho umukobwa wanje yaragiye kubaka niwe yariho ubu ari kubakiyo aca musanga hati mama wawe ntihari atega ari mu nzu ati mbaririre ndamukeneye aca ndaza turaramukanya ati namahoro aca yicara hajya ku rukuta mwabonye mu rugo niho twaganiriye ni karibu mu nzu bwagire amatara amaki muyita amatara nayo rero ubuho hariho akantu kakabonesha wowe muga yarakazanye ca turicara aransomera arampa indirimbo mengo niya 36 yego ivuga ati kuri uyu munsi mwiza ni w'Imana ati umunsi duhimbaza ko ni Imana yaremye ku muco n'umwiza iri mu ndirimbo y'abangirikane zanagwa ambwira ati zanagwawe ndamuzanira arayinyereka ati nane ntubona ko muhimbaza umunsi wa mbere Imana yaremye umuco ikavuga ngo umuco nubeho acaranzanira ya majambo nyene ari amajambo ari mu Balewi 2:3 acashishikaranzanira n'aya majambo ari mu mabwirizwa hajya mu kuvayo 20 akango k'umunani arambwira none ivyo bintu uravyakiriye kandi n'ukuri naragira ubuntu sinamukankamiye sinamututse nambwiye nti je kubera ndasenga ko senga Imana rero nibindi hori bimbarira ndagiye kuyisenga nibimbwira ko ari ivy'ukuri nzobikorerako kuko Imana iravuga niya bitaciravuga naho wakoze ntavyo nzakora Imana je ndasenga Imana mugabo agiye nsigarana kwibaza nca ndabwira umukobwa wanje twari kumwe nase ntihewe ibi bintu binteye amakenga abandi bahora baza bampanuza ariko Egide yaje ampanura ariko nta n'umwaka yari bwamarega muri iri shengero yego hari haheze ngira nk'amezi 3 4 5 arubahutse abari waza kumbwira ati ibi bintu sivyo ntegezwa kuba ari Imana nuko rero uwo mwana carambwira ati asenga Imana yari umwana w'umukobwa ko yari amaze gushika mu mashuri y'icenda yaramaze gushika mu mashuri y'umunani yaraciye ubwenge nca ndamuha isezerano uwo mwana mugaye Egide ntari muhaye iki kaba ari kimenyetso c'Imana savye Imana ibintu bibiri hazogaruke n'uyundi agaruke babiri bibe bitatu je nzoca mfata ingingo kuko urumva si abantu benshi bagusangaga bagira ikindi bakwigisha abaza kunsanga ahubwo baba baje kunsaba impanuro baje nyabuna ndabigishe nongere ndabasengere hanyuma rero nsaba ivyo bintu bitatu nti ubundi hakagaruka n'ikindi kimenyetso bikaba bitatu jewe nzoca nemera inama y'Imana nzoca menya ko ari Imana yavuze rero ivyo bintu ncanjaho bukeye ncanja ngumana amatsiko nja kubibaza umupasitori wacu twari dufise umupasitori yitwa Bikorimana muri Anglikane Sylvestre acarambira ati nivyo kuri bijya bintu bababarira nivyo mugabo ntimusenga umwami w'isabato ntimusenga isabato senga umwami w'isabato erega wa muntu aca arakorofye mu mutwe vya bindi vyose nari nzi ko nzoja kubaza nca nanje ntangura kwigisha abantu rero senga umwami w'isabato ngahagarara hariho n'umuhungu yaje kumpanuza n'ubu ntarayinjira muri ibi bikorwa arambwira ati none ko baguma batubwira isabato wowe ubibona gute ntisabato niyo mugabo senga umwami w'isabato njamba muri ivyo bihe rero mbwira abantu senga umwami w'isabato senga umwami w'isabato kugeza naho mumva ko nari ndongoye ibikorwa nabifise n'umugwi w'abamama ndongoye urimo
hungu bakeyi nka batatu ujya mu mama araza kumpanuza nawe yabyumvise arambarira ati ibi bintu sivyo ga mama wa Micheline reka senga twege dusenga umwami w'isabato ntidusenga umunsi urumva wa mupasitori yabinkorofyemwo bica biramvamwo canda navyibagira mugabo nkamasenga nisonzesha mbwira Imana uzumfashe nje mwijuru kubw'ibintu byinshi n'umuntu agwaye nkamukorako nkamukoza ku kiganza yarakira yego naje mfise ikibazo ubwanje hajya kagikemura burya waravuze mugabo pesi novuga ngo kwa muganga sinagenda iyo waravuze uti hari gihe abantu baza bishimira gusenga gusa bakibagira kuja kwa muganga sinahibagira ariko nk'ibi bintu by'umutuyo sinavyitaho cyane sinavyitaho nta nabukebuke noneho nari mfise ihangiro ry'uko ntari kibiganza gusa Imana igakemura ikibazo nuko rero nca mbaho hantu ngatari kibiganza Imana igakemura ikibazo nkuka nti Imana yankijije yasima Imana ikankura ko byago runaka hariho abamama twagwaranye bene wacu babiri bobo barapfa turagera kure baravuga ngo tugwaye sida genda rokokamwo babiri baragenda none ko nakize kare ntavoma ntavumbura ntikorera hirya Mana niyo nzofukamira nuko rero haca hagera ikindi gihe urumva ko nasabye ibimenyetso bibiri jo nkagira ngo byarahebwe mugabo hari hahandi hantu byari Imana yari yabibitse kugira ngo ibimenyeshe ico gihe rero ndagisimbutse cico gihe civyo bitangaza nico gihe ca nabwira abo bamama rero bakama baza bambwira bati ibi bintu sivyo nivyo mugabo reka senga umwami w'isabato yego ubwo nabo bazaga baje guhanuza yego barutegereje abandi babiri baguhanuza nari ntegereje babiri kiriya gihe na caye jide navuze nti ibimenyetso bibiri hakaza abandi babiri bavuga ivyo bintu bantumbereye zoca menya ko ari Imana nuko rero tuja mu murima ikindi gihe umutama wiwanje rero ingene vyagenze umugabo gwanje waramubonye haca haba umuntu yamusigaranye itongo muri iryo tongo habamwe ibibazo aja kuririma nyamuntu yari muhaye umugabo yari yaritsindanye n'abandi babanyi uko abo babanyi batsinzwe baranka kwemera uwo mutama aja kuririmamwo ahejeje kuri mu busizi bamusangayo baca baratera bateye haca haba gukomeretsanya ntitwamenye ingene vyagenze ko waguma atariki ibiganza ati sije nakomerekeje ujya muntu tabwo yaciye kwisuka ariko siho twari uwo muntu acarakomereka ikirenge umugabo gwanje baca mujana mu gasyo tangurira ha mugabo nsenze ngafukama nkagenda nkamusanga ha bakwara imvugo yanje ingene nagiye bati wewe nukuru umuntu mwakira umutahane yego nabona Imana ibinkoreye nta munsi numwe nagenda mpagurutse nkagenda nkavuga ivyo navuga Imana yabije imbere bagaca babikora Imana nkamuzana ndamuzanya ashitse mu haye ziyinga bagaca basubira kugenda kutabuza urupapuro rwo kumujana bamujana aho hantu inshuro zitatu ahantu igitando rigira kane bati aha hantu sivyo umugore ni hafi azaramusangaho nabo bijanye camujana ibururi bamujanye ibururi rero umva ca kimenyetso ca kabiri wa mugabo yakirira y'ubutumwa bw'isabato muri iyo gasyo ahantu ibururi amaze kuvayo acaza ambwira ati je muri Anglikane sinzosubira gusengerayo mugaje naribagiye ko nabwiye Imana ntabantu babiri ngasubira kumva bavuga aya majambo uzoba ari wewe ndamugwanya gose nukuri uri umutama nganuko amwe wovuga kugire uhindura idini n'abantu bo gutwenga ukabura yuja ati bazohere ku wa mbere batwenga bashikane ku wundi wa mbere jewe ntagiye mu adventiste nawe nagangira nti hari bwabisobanure neza mvuma nja muri Pentecote ati sisubira muri Anglikane nuko rero acara bibanaho amera nk'uvyihoreye baramuha imigenzo arayikorera ahagarikira umwana muri Anglikane yavuye mu gasyo hanyuma rero haca haza uwo mukozi w'Imana banatangura kubanyuragiramo wa mupionnier Celestin akama yagana mutama mugaje ntiyigera tuyaga n'umunsi umwe akama yagana mutama kamaza ambwira ati hariho umusabato twege ribangutse cyane raryuwe hariho umusabato twayaze kandi jewe nzogenda yego
je rero nkamugwanya cyane nkamubwira nti hamwe wogenda n'ukuri bogutwenga nta kindi naregerekako navuga nti bogutwenga kugeza aho utazoronka naho uca n'ubundi asubira kumbwira ati bazohere ku wa mbere batwenga bageze ku wundi wa mbere jewe nafashe ingingo bica bijaho rero duca turahura n'ubundi mu hungana hano ryamubwiye ko agenda kwitegura hagera yaradutanze kwakira ubu butumwa Gaston bantumiye ahantu mvuye kuvuga ubutumwa nyene ahantu mugweza abantu bari bagiye twahura n'abavuye gusenga nanje mvuye aho kuvuga ubwo butumwa ariko ntudukwiragira kuvuga ubutumwa mu bihe pasika ibigirigere nanje narimo muri ico gikorwa abantu basanze ampagaritse mwibarabara baca bagira aratanguye kuvuga ngo ariko rero naho uvuye kuvuga ubutumwa ari gasitatu umunsi siwo musi muhimbaza siwo ruhuka isabato aba rero baca baraseruka no bari imbere ngo ariko urashitse n'ukuri ngo ivyo bintu nivyo uriko urabwira mama wa Micheline nanje kiri muri jeho gica kirishima cyane nca nubahuka Gaston ariko gasitura uramvogereye n'ukuri kumvogera kugera iyo hose yagase ntituzobiraba ku bwa nyuma ingene uzoduga mu ijuru nanje ngasigara ati jewe ndabikubwiye n'ukuri ruhuka isabato ntigasito ndagusavye umpa amahoro aho n'ukuri uribaza ko jewe ntari mu nzira gagase ubwo rero urumva ko naramuvona nca ndishima ndamwego ariko naramusavye imbabazi igihe nari naje nuko rero gasita cararengana nanje nca ndagenda maze kugenda rero babantu baca bategura igikorane ariko rero pastor uyu Celestin ntiyari bwanshikire n'umunsi umwe bavugana nabo gikorane baragitegura nkabona baseha inkwi ndabagaya nkabona be n'umugore yarateruye yaraje ndabagaya muri jewe nkabagaya ntariko nukura abantu barazimira ahubwo bajyangirana bamwe babuze amatongi wabo bariko barayerera barondera aho kuba maze kubivuga nsanga n'abandi dusangiye gusenga barabimbariye ati bajya abantu ahubwo nta butumwa bariko baravuga ni bamwe babuze amatongi wabo bariko barondera aho baba rero barategura ico gikorane ni muri jewe mfise ivyo baragitegura kiraruha kirashika gishitse mugabo wiwanje nabo bana uyo mwana n'uyundi araha yitwa Filime baracakira gose kuva kigitangura mugajewe no mu matwi wanje ntacumva mugabo ico gihega bariko baragitegura hariko haragera hariho ijambo Imana yanzaniye ariko twaca imanza tukabacira imanza Imana iranzaniye ijambo riri mu Bikorinto igitabo ca mbere ca Bikorinto ngo ni 5 turabe ko ari 5 Abikorinto 5 nico gituma ni 4 ku murongo wa 5 haravuga ngo nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cago kitarashika nico kuza kumwami wacu azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza kandi azogaragaza inama zo mu mitima niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Haleluya. Iryo jambo rero ndagiyumvira ko ntantangura kuri kwiragiza muri aba bariko barabacira urubanza. Iri jambo nabonye umuntu ambwira mu ijoro nti ngo soma igitabo ca mbere ca Bikorinto igice ca Munzozi igice ca 4 twagorobeje mu rubanza gucira urubanza abantu bako bategura ibikorane. Ngiye gusoma ndamurika nsangana ya majambo cangira ubwoba cyane naciye nkura mu kanwa ndihana manu ndinde gusubira guca urubanza rw'aba bantu. Ico gikorane rero cashitse Imana yaramaze kumbarira ivyo nca rero ntangura kubavugira aba mugasi nagomba kuzayo ariko narabavugira abantu bako barabacira urubanza nkabavugira nti Imana yavuze ngo ntidukwiye guca urubanza w'ikintu na kimwe umucemanza ataraza. Kirashika rero
baragitangura abashitsi baraza abo bana na se kuva ntibacegwa ntibasiba ndabona ko gose bavyumva neza bavyumva gose nca ngenda rero nanje kubivuga bariko baravuga ko bazoja aho hantu kuko umugabo gwanje yari umujenama bati abazoja bazobahana nca ndabibwira rero bo dufatanije kurongora ntariko rero naho muzobahana mwari mukwiye kureka abantu bakiyumviririza kuko iri jambo hengira ijambo Imana yampaye naribereka kandi nari namaze no kurota inzozi z'umurima mwiza w'aba bantu w'ibiharagi natwe ari mubi hagati yabo kandi nararose n'inzozi z'ibiharagi vyiza bafise ibiharagi vyiza hagati yacu natwe ari bibi none rero mwari mukwiye kuvuga ko abazoje muzobahana ntijeho na mutama yamayo rero hari haheze kabiraza ntasiba kuva higejo gitanguye rero abantu baca bagira ishari barahamagarana baravuga batumviriza ibi bintu nyina wa Micheline ariko aravuga banyita mama Micheline bose naho hose yo mu matorero izina si cyane barizi bagumye ari mama wa Micheline ati umviriza ibi bintu ati uwo muntu ategerezwa nawe kuba agomba kutwinyegezamo hari hakantu kari muri we je nta kantu kari muri jewe mugabo nta hantu nigeze numva bavuga ngo idini nizoja mwijuru natwege ntituzi ko turi mukuri rero baca batangura kuvyakira uko nabi baca batangura ko bandaba nabi kuko sindabashigikiye mugabo nanje sinumva ko noza ariko narumva ko ntobacira urubanza haragera igikorane kiragera hagati igeze hagati kiragera n'igihe cyo kubatizwa mutama wanje arambwira ati ndagiye kubatizwa yego yari yaravuye mu kasho atarabatizwa yavuye mu gasho atarabatizwa abanza kuza kungisha inama mugabo arasubira aravuga ati mugabo rero kwa nyanki yaragarutse ngo arabwira uyu Celeste ati kwa nyanki yujya ni wafise byinshi muri Bibiliya kundusha zevyo byose sivyo rero Celeste yaraza arabimbwira ati ngo wamwankiye namubwiye ko ikimugera kiri muri we naba ari cakorera koko Jesse ndamuhata nahubwo rero nca ndahamagara abantu rero turongoranye maze kumva iryo jwi yabwiye Celeste baze kumfasha ntabatizwe ndabahamagara abantu babiri turazana naje wagira gatatu hari ku munsi wa gatanu wa Bibiliya hano hariya muri leta na munsi wa kane duca tumusanga hejeje kwitegura twashitse mu masaa 8:30 kuko aha batangura isaa 9 yuzuye yego ahejeje kwitegura mugabo atarambara costume ukuntu yambaye costume aca nticarahore aricara hajya muri salo mwabonye yicaye umurongozi w'ishengero niwe nahaye ijambo turasenga caratangura ijambo carazana y'amajambo ari mu Bigalatiya murayabona Abigalatiya rimwe menga ku mungo wa 6 muhadusomere mumvirize Abigalatiya rimwe ku mungo wa 6 avuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nayo majambo rero yaciye amuzanira mu Kirundi reka Abanyagalati ni hano 6 reka tuhasome mu Kirundi mumve aravuga ngo ndatangaye yuko muriko murareka vuba mucyo yabahamagaye kubwo ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo mbere yaciye abandanya cavuga ngo kandi atabundi buriho ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo ariko noneho naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa nawe yaciye ahaguruka n'inguvu nyinshi ngo arakavumwa ngo natwe batubwira ngo umuntu azababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo muri Bibiliya ngo arakavumwa uwo murongoza caricara
yicaye wa mugabo wanje ntiyadusezeye ngo ahubwo ndacerewe yaciye ahaguruka arigendera aca arigendera ntiyagarutse no muri saro kudusezera yaciye aca inyuma murabona hari inyuma twege tuba dufise imiryango twe turose yararoba ubutumwa urumva hariko haraza ubundi bunyuranye n'ubwo twumvise ariko ashitse kuriri ngo naho marayika canke twebwe ababwira ibinyuranye n'ivyo ngo arakavumwa nawe aca arahaguruka n'inguvu nyinshi ngo arakavumwa ngo natwe batubwira ngo umuntu azoza avuga ibinyuranye muri Bibiliya ngo arakavumwa arigendera yaciye ahaguruka amaze kugenda dusigaraho wamurongoza guma yiteze ngo araje dusengere hamwe canka mubwira ibindi ntiyagarutse yaciye aca inyuma acazi no mu gikorane ngenda kuraba ngo aze ndamubura nterega yagiye yego niho rero naca ndababwira ntiyagiye baca barasubira inyuma turangwa ariko naho yagereka dusenge turasenga barasubira inyuma basubiye inyuma jewe ndabashingira intahe ntimuri angirikane za ntahe nababwira ntimana yankoreye ibitangaza byinshi n'ubu ndacahemera kuko yarampagarikira ingwara bikagenda neza imisonga ije nkagenda nkibaruka amahoro nkagaruka atakirongo canke atanderuzo n'ubu rero ndacahemera mugabo Imana irababara mvuze ivyo nkama mvuga ntisenga umwami w'isabato ihengera njyamye rero uwo mugabo wanje arahavura arabatizwa wenyene mugabo ntibabatijwe nkahanuza abo bana none gamwaba ko mwege mugenda mwumva gute ati ni ivy'ukuri nukuri kutagabanije ndafise n'umwana atakiriye ubutumwa yiga mu 12 umusore akurikirana n'uwo mwana yagiye kubaka hari utuntu umugabo wanje ariko arambwira ngo mpaba bana bazanira abashitsi hano ntijese nshobora umwana arampanura ati muhe none ntimubisangiye muhajana ashira abashitsi ati hajyaga mama nukuri kuzima ati no mu matelefone baravuga ko umunsi wa mbere utangura dimanche ari wo wa Mungu ati hajya mwege muhimbaza ku wa mbere w'imisi indwi nta nivy'ukuri gayiza hake nivy'ukuri yitwa Mugisha ati nivy'ukuri nta rero ngo tugende rero nawe ati jewe sinza mugabo ndazi ko ari ukuri ntangura rero kwiyumvira bwa bundi ga nabana barabize none nimba ndi mu kinyoma iyi sizohera none mu maherezo y'iyi si bizogenda gute ntangura kwiburanya ntangura gufata rero ibipfungo mu uwo munsi uwo mugabo yarabatijwe hajeje kubatizwa jewe ntitwigeze tuhagera acazana abantu nawe urumva ko je nari nazanye abantu ku wa 4 wa leta nabo bazana ku wa 6 abamuhagarikiye n'abandi nkuko mwege mwavuye hariya ati ngo tujane tuje gutemberera mugenzanje nawe baraza ari bane bashitse muhira ndarunguruka ndababona bagiseruka hajya ntarazanya abantu hariho irembo rica mu kigo gutya nawe wariciyemo nanje ncayo nciyeyo ngeze ndaritambutse ngeze haruguru y'urugo numva ijwi rikorokeye muri je ngo umunyakibaho ngo atakimwirukanye ariko umugororotsi wagumye umutima nk'intambwe nca ndahagarara aho nyene irijwi rije gute ahubwo bashitse muri saro nanje ndanyavye ntibambone ndonke nico tuvugana nabo nca nsubira inyuma iryo jwi rirakoroka umunyakibaho ngo atakimwirukanye ariko umugorotsi agumye umutima nk'intambwe subira inyuma rero ndahavura nca ndinjira nterega Imana imbonyemo ko ndumunyakibi nirukanwe n'ubusa ngarutse rero abantu baranganiriza ndabishura imiharanyo byo bambajije atari byo nishura tutigera duhuza banzanira Bibiliya nanje ndabazanira yandi majambo ndagusubiramwo bazana aha nanje ndabazanira aha hanyuma umwe muri uwo muntu yahagarikiye umugabo gwanje aravuga ati reka tuvyihorere dusenga Imana izomenya uko bigenza baca barasenga basenza Imana caransaba ati mugabo muhagarare hamwe na mugenza wawe muduhaga foto kugira tuzovuge ko twarose umuryango ino koko ndakemera n'umwana wanje aje hagati mutamajaho nanje njaha baradufotora baca barajana barenganye numva ntanguye kubikunda yego numva ntanguye gukunda hano mfata amasengesho mfasha amasengesho ku Imana uwo mwasaje
aba ntarababarira n'igifungoga yo kwisonzesha ngira muca muvyumva ndiko ndasenga mvuga ahubwo ngarura urya mugabo wanje kuko ndabona ko ba bantu bantwaye ifoto noneho ubwo sinzi ico bagiye kuyikorera numva ndabikunze niriga ubusa ndiko ndasenga Imana impa amajambo ari muri Yesaya 8 ku murongo w'10 turahera ku murongo w'icenda hageze ku w'icumi niyo majambo Imana yampaye avuga ngo nimukorane mwamahanga mwe ariko muzovunagurika tega amatwi mwebwe mwese abo mu bihugu vya kure mukenyere ariko muzovunagurika mukenyere ariko muzovunagurika nimuje inama ariko zizopfa ubusa nimuje ingingo ariko ntizizoshika kuko Imana iri kumwe natwe amajambo Imana yaguma impa ateye ubwoba ndibaza ko ndiga babantu Imana iri kumwe nabo ahubwo niko nsengera mutamagaruke nanje Imana insubize mu gikundiro ca babandi ko bari bamaze kumera nk'abahinduka kuko ndiko ndavugirira ishengero ndababuza kubacira urubanza nza gufukama nisonzesha nsaba ngo hasubire habe igikundiro hagati yaba bari bampamagariye aba pastori bampanura umugabo ntabatizwe ariko yarabatijwe mu pastori akavunda akagaruka hanyuma rero Imana impaye amajambo n'ubundi nguma mbwira Imana sintahuye neza yego subira umbarire none ndabigenze gute nivy'ukuri tuzovunagurika kurindi yinga nababwiye ko nari mfise yinga ry'igifungo cyo kwisonzesha mfata uwundi mwanya wo kwisonzesha Imana impaye amajambo ari mu Balewi ndiko ndasaba nti ndabibonye mugabo Mana Balewi 2:6 ku murongo w'2:1 n'3:4 niyo majambo yaciye impa kugira mpaguruke ariko ndavuga nti Imana ndabibonye ko ari ivy'ukuri mugabo nzoruhuka isabato ndahanyene hanyuma kuwa Mungu tuhita kuwa Mungu murabibona je nzoja gusengera muri Anglikana aho namenyereye Imana ikirambarira ikimpa ya majambo ari mu Balewi ngo kandi Balewi 2:6 ku murongo w'2:1 ngo kandi nimwashishikara kugenda munyuranya nanje ntimunyumvire nanje nzokongera kubateza ivyago ibihetangabondwi bihwanye n'ivyaha vyanyu iciyongera impira ijambo riri 3:4 ku karongo k'3:4 haravuga ngo ico gihe igihugu kizobona uko gishumbushwa ya masabato yaco ico gihe cose kikiri amatongo namwe mukiri mu gihugu c'abasi banyu aho niho igihugu kizoruhuka gishumbushwe ya masabato yacu Chafata ingingo rero ndahavura nsaba uyo ko twofatanya amasengesho n'ujya Claudine muramubona yo kwisonzesha nyene kandi nshitseyo nsanga nawe umukobwa wuwe Claudine harico yabibonye ko cuko naringiye kugira dufatanya amasengesho ati ivyo byose Imana yavuze ntandabaha aya majambo na Celestin ataraza muraba amajambo Imana yampaye jewe nariko niyumvira uko nakuriya ko noguma muri Anglikane ngasenga nkaruhuka isabato muga kuwa Mungu nkaja gusenga muri Anglikane Imana ikimpaye amajambo je numva ivyo byose Imana tutegeka guhaguruka Celestin acazira ko aziriye ko acaduha wa murongo wo vyakozwe n'intumwa 19 nanje naguma nterigere mu kubatizwa kabiri nkibaza ingene bizogenda ndahava ndahaguruka nibirebire ndahaguruka maze mbere tuvuye muri ayo masengesho kwisonzesha twarayeyo twaciye tuvugana ko atawe Claudine yaravuze ngo aja gusezera hariya nanje nimvuze ngo nzoja gusezera ngaca ngira ubwoba mu nda hose ngasha naciye nimvira guhaguruka mpagurutse rero ndaza hano twari dufise igikorane abadivantiste nkandagenda ye muri ico gikorane rero baca babona ko natanguye kumaramaza ikirongo c'abantu ku munsi bagerageza kumpanura bampa amajambo y'Imana
ariko Imana irangumye ngumiriza ahantu kugeza igihe cyo kubatizwa je nabatijwe maze iminsi nsengeraho ntarabatizwa intambara yo ninjira mu ntambara maze kubatizwa nanjiye mu ntambara kugeza aho ngenda nkahinduka nkirabura nkonda hejuru y'intambara ndimwo abana barambwira bati ntubona uyo ati ibyo bintu mama waroyemwo ntibizogenda ubusa abavukanye iyo mvuka barambwira bati tudasubiye kukubona muhira ngo uje kudusengera wagaye ati ba bantu batukana nibo waroye muri Anglikana hari cyo wari ubuze rero ngo bavuga igikorane babwira bati hinduka ava mu mva ngo barabatutse abantu ngaho kunzira bagakorana kagwe bazi ko bambonye nka hariya bagaca bahamagarana utwana twibiseru duto tungana kujya tugaca dukorokera imbere yanje ngo ngo humwe yagoka ngo pasito ego nuko rero ngeze ico gihe mbaze kubatizwa muga abana batatu barankurikiye urumva ko batari babatira igihe cyase yinjira muri ishengero muga jewe ngeze kwinjira abana batatu baraciye baza tuca tubatirizwa umunsi umwe bamaze kubibona abandi basigaye haca haba yemwe intambara abana barampeba hariho undi mwana ari Bujumbura ujya we muramubonye aravuga ati yewe ibyo bintu waroyemwo ndasezeye hariho abavukanye iyo mvuka baranyiyamiriza bati udasubiye kugaruka kudusengera ntituzosubire kukubona ndamera nk'ubyihoreye ababanyi barahaguruka abagenzi amashengero arabarirana urumva ko nagarukiye kure igihe navuga ubutumwa iyo nyene niyo baciye bagera kugeza amatelefone abantu bamwe bakava imatana baje kumpa ubuhanuzi ngo bwo muri Bibiliya bakambwira bati Imana yaturungikanye amajambo ari muri Ezekiyeli ngura inzu y'umugarariji ngo genda ubabarire ngo nahari inzu y'abagarariji ngo soma ayo majambo n'Imana yaturungikanye ngo tuguhe ngo ugiye kubura abana batatu ngo ugiye umugabo wawe gupfa zijya ntungu ufise zigiye gupfira rimwe uwa mbere arazambarira uko kuntu ndamubwira nti ariko rero naho zopfa wibuke ko Yobu Satani yamusavye atacaha yamubonanye ibintu vyiwe bigatikira nimwabona bibaye rero ntuzohave wibaza ngo nuko Imana yambonye kwicaha ahubwo ni Satani azoba yansavye uko yambonanye ubugororotsi kugira ngo ibintu vyanje bitikire ariko rero Imana iri mwijuru ivyo nivyo muvuze nk'abana b'abantu reka tuyirindire waragenda hacaza uwundi muntu atumwe n'inama y'Hantimatana araza asanga ndaha arantuma akaguma ntuma kati ngo ndi muhira nshitse azambwira bimwe n'ivyo wa mbere yambariye ngo ariko rero ngo Imana yandungikaye amajambo yo muri Bibiliya ko uri inzu y'umugarariji wamaze kugarariza Imana none ngo nkuzanire amajambo ngo ugiye gupfa umugabo wawe mugiye kwankana rijya shengero rigiye kugushibura uburi yuja niyuva ngo kandi ugiye kubura abana ngo uzohera ku mwana yitwa kunuku ngo yitwa Jabesi ngo hanyuma ngo intungwa zawe ngo kandi uvyandike ngo ukabona bitawe nzocumenya uti Imana siyo yabivuze ndamubwira ya majambo y'ubwa mbere ntariko rero naho bizoba urabona ko ujuva imatana ariko mwabigize mu masengesho nivyabo menye ko nayo byamushitseko kandi atacaha Imana yamuharuyeko izoba ari Satani yansabye kuko yambonanye ubugororotsi ntibishobora kuba canko ntibibe ngo yereka kwigeranya na Yobu ngo Yobu ntiyagumye ari umugororotsi none se jewe ico nacumuye nuko navuye muri Anglikane nkaja mu Adventiste ngo yego ni mwijuru se muri Bibiliya hari ishengero Anglikane ryanditseyo ganaka hari ishengero bonyere kuti iri shengero Anglikane muri Bibiliya niryo riramirije ngo ariko rero ngo ibikorwa wakoreyeyo ngo urazi ko ari vyinshi turasezerana ntireka tubireke ntiduharire turasezerana turagenda intambara rero iratangura none munsi iracari kiraba naho igenda igabanuka ibintu bandemeka by'amabuye ko bari banziga mu bwizigirwa none naraturiye Bibiliya none baciye bampa Bibiliya yiwabo nagiye ndambamaza ko nazimije abantu bagakubita ubugwi ngaho n'utwana dutoye nk'utwo bambonye ngo ngo ikigoke abandi imbere bagacaga ngo pasito ngo urahemukiye Anglikane ngo imiceri iragutwaye
ngo ibihumbi biragutwaye iminsi yose bikamara uko ndenganye hakaba abantu bagahamagara ngo wewe mama Micheline ngahindukira njyana ikindi agira mbarira ngo ijya mitwe yose wabwiye ubutumwa mu mashengero atandukanye ngo niyo izohagarara imbere yawe igukubita mu mutwe ngo ijya niyo izokwagiriza urumva ndaruha rero ga ngeze iyo njyama ndagenda mu byiyumviro none gamana ibyo biraba byikurikiranya naho naja gusoroma bakansanza y'amajwi naho naja mu mirima bakansanza y'amajwi naho natambuka aho hanze nka umuntu agira ati ntambutse kuvoma amajwi akansanga aho y'ibyo yuko kuntu njaho njyamye ndibaza none gamana urabiretse nyene urabingomororeye ko bibe nta kintu wo bivugako bibe n'umwana w'ibiserupe ampangara uko se ari wowe wampamagaye nca ntangura kuja mu byiyumviro njyamye nza gusanga naronze yego umugabo arambwira ati kura mu mutwe angirikane kure mu mutwe ibintu bakubarira uramirize ivyo bizohera abandi ivyo bambwira byinshi abandi sivyo bobo bababwira ibindi mugananje banyambika ibara ku bindi ariko ndahavura ndafukama ngiye mu masengesho Imana irambwira itiramiriza hari indirimbo Imana yanzaniye iti nyuma y'intambara tugwana banesheje bazobaha amahoro ndamiriza haleluya nuko rero ncandamiriza uko ninjira mu Adventiste uko none ubu narashitseyo numva ndamirije cyane hajya rero jewe narabwiye Imana nti Imana umfashe muri aya mavuga butumwa ari karaba kuko hariho ukuntu umuntu agomba kubahata mu mavuga butumwa ntangure murike mvuga ubutumwa mu ngeso bandindira ico no basubiza kibi bakibure ngende murika mvuga ubutumwa mu kumurika no mu ngeso abantu rero bazoze bambaza bati kwa kuri wajamwe kutubarire natwe nakiriye rero ubutumwa bw'Isabato uko kuntu rero abantu bakantuma ko mu mashengero bakambaza ibibazo hari n'abaheruka kuntuma ko barambaza ibibazo narinzi ko bantumiye kukuri ariko bari bantumiye ko kuba barantuka bambaza ibibazo gusa bambwira ko banzigamwe ubwizigirwa none n'ivy'ukuri bansanzemwe uburyarya narivumbuye none ko wivumbuye Imana izoguhana nukuri nibirebire amajambo menshi ndabura ico mvuga kandi Imana yaramfashije sinaririye mbere yabo kare narahorana amarira ariko Imana iramfasha umuntu wese akambwira ivyo bintu ngo twabona n'ukuri dusengera tukabona dusigurira twakuzigama ubwizigirwa twasanze uri njyajya warivumbuye warahagurutse urivumbura none ko ivumbuye Imana izoguhana ciye mvuga nti ndagiye naciye nsubira inyuma ngiye kandi bitoroshe iyo ntambara rero nubu niyiraho ubu baza bavuga bati yaraturiye Bibiliya barahanganye n'ujya mwana ko naturiye Bibiliya ariko iyo Bibiliya yanje ngiyi abona inakuza ariko irashaje sinshasha nayamanye kuva ico gihe dufise zibiri mutama afise guyiwe nanje mfise gwanje umugabo gwanje afise nkiyi nanje mfisiye ariko Imana irazi ko Bibiliya ntaturiye Bibiliya mugabo abantu urumva ko babizuko nuko rero ndamirije muri ivyo bihe nivyo turimo nakiye Isabato ko bitoroshe Yesu abahezagira amen ya Imana ibaha umugisha cyane ubuhamya bukomeye cyane ariko nk'uko mwabivuze naho itadukiza niko Saduraka na Meshake na Abedenego bavugiye mu itanura rya kumuriro bavuga ati ntabwo tubasha guhemukira Imana ngo tureke kugenda mu mabwirizwa yayo naho Imana itadukiza uretse ko ibasha kudukiza rwose amasengesho yanjye rero Imana ibakomeze amen komeze muramirize muri yo bungura ubwenge bahe kwihanganira ibitutsi dufite indirimbo ya 11 mu gitabo cy'Abadventiste iyo nzira iraruhije cyane ariko ubwo Yesu yabanje kuyinyuraho akayicamo agatsinda akanesha natwe azadutsindira amen yafashe inda aravuga ati ubwo Imana yayinyuzemo nanjye nzayinyuramo mfite ishimwe Imana ari komeze kubafasha kandi bakomeze cyane izina rya Yesu amen nshobora kubabaza ikibazo ese uretse izo ntambara nyinshi mwahuye nazo kwakira uyu mucyo ni ikihe gisobanuro gishyashya uyu munsi ufite kubyerekeranye n'umucyo w'Isabato
ese byarakunejeje, ese hari ibindi bintu bishya by'ubungutse, ese bya bindi wibwiraga mbere yuko umwami w'Isabato ari wowe kuramywa gusa Isabato atari ngombwa, ubu ngubu ubasha gufasha umuntu ufite icyo kibazo gute ukurikije icyo wamenye? cyane rwose. Ubu naramenye ko n'iby'ukuri atawosenga umwami w'Isabato atitondeye ibyo yategetse. Umuco nasanze mu Isabato hariyo umuco munini cyane kurushaho nahoze muri Anglikane, kuko uraruhuka Isabato bikwiye. Ubundi bwo twagira ngo turi ko turaruhuka iyo Sabato ariko ntitwaruhuka. Wabyuka kuvoma, wabyuka gusoroma, ukacuteka, hanyuma ugaca ugenda ukiyoga ngo uragiye kuruhuka Isabato. Mubwo ubundi urara witeguye nk'uko Imana yategetse iti muruhuka Isabato, urasoroma ugateka, kuwa nyuma ugaca uvoma amazi ukayashiraho, ugaca uja kuruhukira Isabato ahantu ata kintu kiriko kiragukoroga mu mutwe. Uraruhuka bikwiye. Umuco w'Isabato ni munini cyane. Nanje ndamaze no kufashisha abandi bake nyene tuganira, kuko iyo migwi iri kubiri. Hariho umugwi umwe wemeza uti n'ivy'ukuri barya abantu nibo baruhuka, hakaba n'abandi urumva babigwanya. Imigwi n'ibiri bangikanye. Muri uwo mugwi rero hariho umugwi umwe ndabifashisha nkababwira nti n'ivy'ukuri kuruhuka Isabato abadivantiste nibo baruhuka, kuko ndaza nkicaraho ngenda nkarura tugafungura, niyo mba ntatetse ntarose umwe yo kurondera byinshi, turajya ikimanyu cikijumpu tukagubwa neza, tugaca tugaruka tukaruhuka Isabato iheza akaba ariho nsubira gucurumba. Nguyu umuco rero wo kuruhuka bikwiye. Naye handi ntisinaruhuka, ntitwaruhuka. Nubwo nabwira abana ntimuruhuke, nari nategetse abana je nkiri muri Anglikane, ntihagire uzoja kujemba, ntihagire uzotwara amase, ntihagire uzovumbura, ntuzobikora sindimwo, ndataritse ibiganza. Ariko umva ko navyuka gusoroma, kavyuka ncanye umuriro. Hari n'igihe nacegwa ndiko ndateka. Mubwo ubu rero hari umuco wo kuruhuka, ni hariho itandukaniro rinini gose. Yego. Dushimye Imana cyane kandi iby'Imana yakoze kuri uyu musozi. Urumva byaciye mu nzira ndende, wabirwanije kenshi, ariko hari ikintu nakomeje kubona mu bantu bagiye bampa intahe, nuko abantu basanzwe bakunda Imana bataryarya mu byo bamenye, baba baramenyeye mu idini runaka, abakatolike, abangirikane n'abandi. Abo bantu Imana yiteguye kubaha ubundi mucyo. Amen. Ntabwo badufite Yesu rero ku bantu bakunda Imana, bashakisha kugendana nayo, bakifuza kugenda nk'uko Yesu yagendaga. Igihe kiba kizagera, byaca mu myaka 5, byaba mu myaka 2, byaba mu mezi 3, ariko Imana ibizabikora. Amen. Dukomeze gusaba Imana cyane kugira ngo ituyobore mu nzira yayo, kuko aba bavandimwe bakomeje kutubwira batagomeye Imana ibasaba, n'abadutega amatwi barushaho kwegera Imana cyane ngo basobanurire, kandi ko yagiye iguha amayerekwa ukarushaho gusobanukirwa n'ibyanditswe, ikaguha amajambo yo gusoma ngo umenye iki gushakaho, n'abandi zakomeza kwibakorera. Amen. Uwiteka ashoboze buri wese uduteze amatwi, kugira ngo ubuhamya bwanyu bugire icyo bukora ku mutima we, kandi mufatishe n'icyemezo. Amen. Nkuko twatangiye dusenga rero, sinzi niba ari icyo uri bwongere ko nusoza wongere udusengere hanyuma dusoze. Ego, ndabashimiye cyane. Ikintu nokongera ko ndashimiye Imana Data wa twese, ndashimiye namwe mwitanze mugahaguruka, mukaza muri ini wacu mu cyaro, murahabona uko hameze, mugaheba amatike, kandi tike ritari tigitoro carakenye. Twarabanezerewe, turabiryohererwa cyane, byerekana neza ko naho biruko Satani karagerageza kutugwanya. No kuri je ndabwira abantu turi kumwe nti Imana iri kumwe natwe, kuko ibintu iri kiradukorera si bisanzwe. Abantu bakatwitaho, bakumva ko boturemesha muri uru rugendo. Namwe rero ndabashimiye, turabashimiye cyane, kuko iyi ntahe ni keshi muri Anglikane. Nanjye nari mfise intahe nini y'ujya muzungu sinayishitse ko, narayishinga ingene byangendekeye mu gihe nari nkimufise ari muto. Barifuza ko noyivuga ku iradiyo, barabigeza keshi bampamagara aho turi buhurire kugira ndabivuga ikwiragire hose.
hariho uwarabijejwe avino akaza yarazi inshuro zibiri arasubira inyuma bidakozwe byerekana rero ko intahe yanjye itari bwanonosogwe ngo ushingirwe muri Anglikani kumbure hari igihe nari kuyishingirayo hakaba bitari bikenewe ariko no munsi urabona ko byakunze bikansanga hanyene mubona hameze ukunyene mugahaguruka mukaza mukitanga kugira ngo yintahe zintahe zacu zimenyekane Imana ibahezagire cyane rero rushize kubakomeza hanyuma ikirenze ico izoduhe guhurira mu bwami bwayo twaranesheje twaratsinze ibinyene biko biradukubagura bitugerageza nuko rero dusenga Imana tutarasenga se ufite nyine intahe ku buhamya bwa Aroni bwihariye ko cyane gusangiza abantu b'Imana yego nayo Imana nidufasha ubu ngubu umuriro ni mukeya hano turi nta n'uburyo bwo kubona umuriro byoroshye wo gushyira muri kamera Imana idufashije ejo twazabiganirako yego murakoze ukaba ari intahe yihariye itajyanye n'iki ngiki oya ntibijyanye n'intahe yego ingene Imana agenda inyiyereka muri ibi nyene gihe ca Aroni ikantwenza abantu nyene bavyumvise baranezerwa yego murakoze dusenga Imana turagukengurukiye mutanga bugingo nyaguhora ku ngoma ko ari wewe wabikunze kugira ngo tube turiko turaganira n'abavandimwe inshuti zacu zo ku musaraba nuhabwa icubahiro none rero twari twakwishize imbere tugitangura iki kiganiro biramenyekana kandi biragaragara ko wari kumwe natwe abamarayika mvajuru nibo bamanutse kugira ngo bikorere iki gikorwa none turabigushimiye nuhabwa icubahiro none rero intahe irarangiriye hano ibiganiro birarangiriye hano turasenza Imana kugira ngo bize birushize kwigisha abavyumvise kandi tusengeye n'umukozi wawe data abakozi bawe bitanze bakava mu mihingo itandukanye kugira ngo igikorwa cyawe camamare irivuga butumwa rikwiragire mu batari bake hirya no hino urushirize kubakomeza uzurushize kubaha uburyo aho bakuru hongera umugisha no mu zindi ntara atari muri iyi ntara yacu baze baronka uburyo bwo gushikayo kugira ngo natwe ubuhamya bwa benshi budushikire kugira dukomezanye muri uru rugendo uzobukoze urakoze rivyo tudashitse kurushize kubidushikirako kandi urushize kudukomereza muri urugendo rwo kuji wawe uzohamagare n'abandi data bataramenya ukukuri ubiyereke nkuko watwiyeretse bana bagushingira intahe urakoze kuvyumvise kandi ukabugiye kubikora tubisabye Imana tubicishije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen